Umwigeme novuga w'imyaka 19 yagiye ku munsi mukuru w'isabukuru yiwe atahanwa ari iki aza gutanwa ari kiziga. Uwo mwigeme nawe si wundi muramuzi asanzwe ari muto wa Nice Sky muramuzi asanzwe ndetse anasokana n'umuririmbyi ava muri Empire Avenue ariwe Benturo. Nice Sky ndazi musanzwe mumuzi. Novuga yuko uwo mwigeme akaba yitwa Jacqueline Mushimiyimana ni umwigeme w'imyaka 19 urumva yaragifise imyaka ikiri mike cyane gose ugerageje kuraba imyaka afise imyaka 19 yahora bamucarama nuvuga ko ari mucarama ya gatatu yaritavye Imana inyuma yaho yitabiye abagenzi biwe kuko uwo munsi yarafise isabukuru yiwe novuga yuko abagenzi biwe boba baramutumiye hama bamutumiye baza kumukorera iki surprise donc bari bamuteguriye umunsi mukuru w'isabukuru yiwe atavyazi murabimenyereye abigeme cyane cyane nibo bakunda ibintu by'ama anniversaire surprise muri ico gihe nyene rero yateguriwe anniversaire surprise baraza kumutelefona Jacqueline nyakwigendera Jacqueline Mushimiyimana aza kwitaba rero ubwo butumire yarahawe nkuko twavyiganiwe n'umuryango wiwe aho novuga yuko aho bamwe bari mu gahinda kanini cyane gose katagira uko kavugwa batubwiye yuko Jacqueline yarakwije imyaka 19 kuri uyu wa 2024 ukwezi kwa kabiri 2021 abagenzi biwe rero ukuntu byari bimeze bari bamuteguriye rero umunsi mukuru kumugoroba nka kujya bama badukira urazi abantu bafise anniversaire sana barakunda kubategura ama surprise cyanye kubatungura mu rurimi rw'ikinyarwanda novuga yuko muri ico gihe bari bamuteguriye surprise hama nabo ntiyarazwe ari surprise abagenzi bawe baguhamagara ashobora kugenda kuko ari uvuga ati n'umusi n'isabukuru yiwanje ari gihe ubusa bo bagira bampe kamwe nimbanywa inzoga bo bagira bangurira agasoda nimbanywa isoda novuga yuko rero muri ico gihe urazi abagenzi bawe bakubwiye ugende bari umunsi w'amavuka ari kuvuga ati reka ngende barashobora kumpaga Fanta canke bakamaga Primus canke bakamaga Cool Up canke bakamaga Amstel bivana n'ikintu ubugirane ubufata muri ico gihe rero nuko rero abagenzi amaze kubita aho bateguriye iyo surprise wa mwigeme Jacqueline nyakwigendera aritaba rero ku bagenzi biwe ashitse baramuha aranywa ntituziko benshi bavuga baramuha inzoga nyinshi abandi bakagenda baravuga ko bamuhaye nk'ibintu biza gutuma basi ataza kwibuka hari canke amere nk'utubwenge buke rero ngo mu gatondo niho uno mwigeme ya telefona Nice Sky atelefone Nice Sky amubwira ati umva ntameze neza sinzi ko hari ikintu ushobora kumfasha Nice Sky nuko amubwira ati woshaka kuvugana na sheri wawe wumva icyo yogufasha wa mwigeme nuko rero aza gutelefona aza gutelefona umusheri wiwe atelefone umusheri wiwe nuko umusheri wamubwira ati rindira ndaje acarafata déplacement wa musheri wamusanga ahari aza kumutora rero Jacqueline amushira muri bajaje kugira mutware kwa muganga kumuvuza kubera yari yumva agizene amerewe nabi mu masaha 5 rero bagiye babona ibajaje rimwe abahungu babiri uwo musheri we ndetse n'umuhungu mugenzi wiwe bamuzana muri bajaje ari kiziga mu masaha 5 bamuzana ari kiziga kandi yari yagiye ameze neza ari muzima kuri uwo munsi w'isabukuru giwe nyene igenekezo rya 2024 ukwezi kwa ruhuma 2021 rero bimaze gushika uko onye baba bamushikanye mu kurindira ko ibipimo byo kwa muganga bibabwira icamwishe abo nyene bamuzanye ubwo nyene bace bafatwa n'abajeje umutekano police judiciaire kwijabe bamaze kubafata bace bagirane bace bajanyene kubafunga hama mwomenya yuko uwo muhisi yahora yiga mu wa kabiri mu gisata cha informatique de télécommunication ngaho nyene mucarama kwishuri ryaho nyene mucarama hari we Jacqueline yarasanzwe yiga mu wa kabiri uko biri kose uko vyagenze murumva n'ibintu bibabaje cyane gose turahojeje umuryango wabuze kuko ni ikintu kitoroshe umwana wawe yagiye kunezerwa ari kumwe n'abagenzi biwawe wamubonye akigenda mugabo acagaruka yitavye Imana tuhoze abagenzi biwe ndetse duhoze n'umuryango wiwe ndetse duhoze na Nice Sky ndetse duhoze n'abantu baza kugwa mu mporera yibi canke ndetse bayiguyemwe kuko birashika ugasanga ari abantu baguye mu mporera ariko ntavyonzi sindiko ndajija ugerageje kuraba abantu uvuga ko ano makuru hariho nayo twakwiye ku binyamakuru bimwe byemewe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugerageje kuraba benshi ari abavuga ati mbega yuba yafuye kugira kubera yakorewe iyo surprise atari yiteze yuba yitavye Imana kubera byagenze gute benshi baribaza ni kubera iki abigeme bamwe batangwe no gutinya ama surprise bamwe nagendera aba masitati yabo bavuga ati ngiye kuzandatinya surprise nibisigura ico onye umuntu wese afise umunsi wiwe
umunsi wiwe kuko cyane cyane bakunda kuvuga urupfu rurahamagara umuntu. Novuga yuko umuntu wese afise umunsi wiwe ntibisigura ivyonye ngo muze muratinya surprise. Benshi baravuga byinshi baratanga amakomanteri kuntu vyo byaragenze kugira girene kugira rinde yitaba Imana. Benshi baravuga amajambo atandukanye, benshi baravuga komanteri zitandukanye. Mbona ivyinshi bivugwa ntashimye kuvugira hano ku mugaragaro kuko nta buhamya ndabifitiye, nta cyemezo ndabifitiye. Jise kuza kuri mikoza Isaac TV nugoza umuryango wabuze, nigoza umuryango wabuze, mama wiwe ni kumuhoza ndetse nkahoza nabo bivukana n'abagenzi biwe bose kuko ni ikintu kitoroshe, ni ikintu kitoroshe cyane kandi birababaje cyane gose, birababaje. Akwije imyaka yitavye Imana akwije imyaka 19. Itariki yavukiyeko niyo yitabiyeko Imana. Umva ni ibintu bibabaje cyane kandi cyane gose. Natwebwe twabaye ngombwa kugira tubivuge nk'aba journaliste kuri Isaac TV canke nk'umu journaliste kuri Isaac TV. Byabaye ngombwa yuko ndabivuga ko n'ibintu bibabaje mu buzima. Ugiye bakugire surprise, urahuye n'abantu muzinanyi baragukoreye ibintu ntavya nta kigenda, nibazi ukuntu witavye Imana barakurekuye iki. Mungu wangu we Mana mwakire mu bwami bwawe. Novuga yuko twese nacyo twatanze kubona tukiri bazima, nacyo twatanze turi bazima, nta mahera tukuriha Mana yanje, turi bazima nacyo tukuriha, ariko kubona tukiri bazima ni ku buntu bwawe, ni kubw'umugambi wawe. Mwakira uno mwana mu bwami bwawe ndetse ubandanye kwihanganisha umuryango wiwe washoye kubura. Ku izina ya Star Boy kuri micro za Isaac TV tugiye kuraba ukuntu twabandanya tubaronderera inkuru yimva kugira tushobore kumenya byinshi kuri kuno kwitaba cyangwa kuri no rupfu guno mwana akiri muto ku myaka 19. Tuzogerageza dushikire famille yiwe dushobore kuyaga nabo nimbabazo duho mwanya kugira dushobore kuyaga nabo kugira byinshi tubimenye, dukurikirane nabo, tukurikirane n'inkuru yabo bantu bafunzwe cyangwa bafashwe kugira bashobore kugira ane kubagirira ko amatohoza bashobore kumenya kimwe cyangwa bibiri mu bintu byo byaratumye uwo mwigeme yitaba Imana. Ndabakunda cyane mugira mubahwe. Ciao ciao, yari Isaac TV. Isaac TV. Oh.